None bananje ko mba mbirimo. Sheri bakwita gute sheri? Sinashaka. Ndi umugore. Uri umugore warashatse. Twese gatura abagore. Namukobwa uri ngaha. Ntabwo ndirimwe ngaha. Urafise umwana, ufise umwana, urafise umwana. We bakwita? Jewe Shantari. Irindi? Muba. Ukaba uri umurara? None hari ico none se? Umunyamurenge mu kwidondo ahera ku murara hari usanga uri mushikanje. Uri umuki wewe. Je ndumugorora. Ndi umugorora. Ntumva none. Ukaba umwishwa? Babasita. Babasita. Je ndumwishwa basinzira. Aho. Ama nawe? Awe nawe ntangora n'umunyamurenge. Ama nawe? Ndumukongomani. None usu umukongomani none? Umufurero. Uri umufurero. Ina mwese muri abakongomani. Umufurero. Uri umufurero? Okay, nawe? Uri umurundi kazi. Ndabingene biryoshe. Umurundi kazi, umunyamurenge, umufurero. Barabito. Abiko butamu sasa. Abiko bitamu. Joani. Sibikora. Simnasaidizana nyebote. Simukobye nyebote. Simukobye. Petu wabonye umwana w'abagorora? Petu zaze gushaka ino peti bazoguha. None ubona biraryoshe. Kabonye kubitira. Umutekano nga mu nkambi ni wose. Ni wose. Amara umutekano wabura mu ruhande. Mu nkambi nta mutekano ubura. Mwese mubana neza cyane. Neza. Neza cyane. Mwasigaye ko muzamurahana abagore. Duhane. Nta munyingo muzamuhana abagore. Murari nakimwe. Guhana nari nakimwe. Si ugufashanya. Ai. None wapfa ndakubona. Wapfa ndakubona. Cyabura wono wapfa umbona. Ai. Asante sana. Jera ndiko ndirenganya nyene ndamutsabi wacu. Sibyo none. Ndi mu nkambi ya transit. Tanti bakwita gute? Nyandatwa Francine. Nyandatwa kabisa. Umurara wawe? Umuhinda. Ukaba umwishwa? Abanyabyinshi. Numva ko tuko ndi muyomba. Nanje ndi umunyabyinshi. Ego nibyo kuko abuya twebwe umurara wacu muri Kongo. Twambutse umupaka duhinduka abanyabyinshi. Ego twebwe n'abanyabyinshi nibyo. Ko abanyabyinshi nabi wacu. Aha rero urumva je ni nyokoro. Uri muyomba wawe. Wiyumva kumubona. Aha ndi mu murima. Hajya ni mu Rwanda. Bona hajya. Aya ni mu Rwanda. Aha naho nk'abandi mu mirima y'abene gihugu baraha. Ngoma ndabayagisha. Rero nje kumashuha. Ayo n'amashuha. Muzehe yega wosha wobabuka. Kandi arakura imyaka umunani. No guramo cyane. Mubora aho njyanda kwereka tunashiramo n'intuzi. Aha haba hari amavolka yapfuvye. Ni volka. Ni volka. Nene Wibaza rero ngo aroroshe. Ahantu yoga samwe mu rumo. Akarabira. Arenze. Mana ibi rero mu Rwanda biruzuye ni byinshi. Amavolka. Amazi ashushe aho no mu Rwanda ntabwo ari menshi. Mu Rwanda si menshi. Oya mvuze ahantu biba biri apana hafi. Hari ahantu nziyo. Ibagiye n'ingene bahita. Ayo bafise. Ayo bafise hajya mu Rwanda ari hajya. Ariko oya apana yari ngaha. Hari ande yari kure. Ibagiye ingene bahitwa kabisa bafise bita ku mashuri. Bahita ku mashuri. Mashuza. Rwanda bahitwa ku mashuza. Arayo njyanda kwereke. Udashobora gushira mu rutoki. Bwa mbere mbonye ibi aya mazi. Aya baraza kashyiramwe amaguru.
oya ntabaguru bose ahantu ushobora gushira Oya nashubushe gose. ahantu ushobora kujamo ubwo nyene urukoba warugiye ngabo nkanshizemo nk'irigi basirirasha candariki sereye ni inkoko Irasha? Igi? kareka ni inkoko bazifurira hari barazi inkoko agatereramo gutya agaca kura kwa nuri ni fenomene mze baba Oya igi ngaho ushizemo rirasha. ni direct nkubu harayo njyana gutware utobuyura nkayo ubona ubutunzi kama Arera agenda. Yebana. umva aguma abira Iyo ni vodka. kuvejo ni ryakiryo Efrani bro turi ne turi ahantu bita bahita gute Sagara. turi mu rusagara Sagara. turi mu rusagara turi samunani z'ijoro ibuhahira mu kibira mu gahinga ka Nyaganande turi samunani z'ijoro mu rusagara amambwe igihugu sinyabagenda samunani z'ijoro bwisa samunani imodoka yari itega pata nga Frank Bano Frank Abaolo Mupaka Esa from African TV uyu ni musaza wa madame turi kumwe samunani z'ijoro twese turi ndirimbo baririmba mu bihe by'intambara ubu turi mu bihe by'amahoro oya ntacyo mugaba basu barabazanira duke two gufungura inkozo nayizoza ko n'ibigori byaje sio nega mawe none akabazo mfise mugabo urafise amahoro n'umutekano reka kandi nawe nyene uba nyene nganyene ku mupaka ubahe okay Objeyi babahaye ejo wendibaza n'inkonzo bazobazanira none nibishika abanyarwanda bakagira umva abanyarwanda hajya ntibarengana hajya mbere bamwe bararagiye ngo bariya n'abashumba bararagiye inka ziri hari ngwizi uhagaze hanga ndazibona ziriya ni inka bahagaze hafi hari urabona ko jya hora rishyamba ngaha mugurana ko baraye bahateme abo nibo baraye baharuye kwa gashamba kabo nyine ubona nahone banyene nk'ubu babonyene abarundi bahora bagazamo mu mpaka nk'uku ndani nk'uku ubu nabace baza bagazamo ndani nk'uku nyene urumva nta urengera uwundi ntago barengera kabisa biraryoshe nani ikintu bita ukubahana kurahari hano Uburundi ntibuvogerwa uraziga mama so bene wacu ko mubibona aha ndi ku mupaka mu Kirundo uyu ni umupaka wa Gasenyi Nemba murabona aha ndi mu Gasenyi ngiye kuramutsa ambasaderi twese mavumba ngiye kuramutsa ambasaderi gihugu cy'u Rwanda Rwanda sinzi ngene yitwa so aturi Bujumbura hama ndamenyeshe yuko ni ya Rwanda ni ya Kongo iko kure Ambasade y'u Burundi ni ya Kongo mu Burundi Ambasade y'u Rwanda ni ya Kongo bihana imbibi iki nico kibereka yuko abarundi turi origin narababwiye histoire yuko mu Burundi niho honyene uzosanga
abanyamulenge babana n'ayandi moko yose. Mu Burundi niho honyine uzosanga ambasade y'u Burundi ya Kongo n'u Rwanda bibana easy. Twebwe abarundi rero tubigisha ingene bagomba kubana neza, nivyo twonka cyo bita kubana neza. Ibisigaye Imana ibafashe.